Inkuru nziza Yezu Kristo twashikirijwe na Matayo. Yezu ahamagara abo yishakiye biwe 12, abaha ubukuru bwo kwirukana amashetani no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amazina y'abatumwa 12 ngaya: uwa mbere ni Simoni batazira Petero na Andreya mwene wabo, Yakobo mwene Zebede na Yohani mwene wabo, Filipo na Baruteremi, Toma na Matayo umutoza kori, Yakobo mwene Alfe na Tadeyo, Simoni w'Ikana na Yuda Iskariyote ariwe yamuguze. Abo 12 Yezu abatuma abanje kubihanikiza ati: ntimufate inzira irora mu bapagani, kandi ntimukoze ikirenge mu bisagara by'abanyasamariya. Muratumbereriho intama zatakaye zo mu muryango w'Isirayeli. Mu nzira gende murigisha ku bwami bw'ijuru buri hafi. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Bakunzi b'Imana, iyo turiko turavuga ishapure mu cibukiro ca mbere mu vyibukiro by'ubuninahazwa, turasaba iyo turiko turibuka ko Yezu yavutse nako yazutse, umutima wo guhaha ngo dushobore kuba beranda. Uyo mutima wo guhaha niwo ushobora gushikana umuntu kukurondera Imana. Turumvise ingene Imana iburira iyi ntara ya Isirayeli, ingene aho hose yigira amanyama, agahimbo kayo kayibagije kugara ibintu bizoyihindukana. Muga ntibizoyihindukana ngo nuko Imana ibakomesheje, ariko bazohinduka kuko babonye yuko ibyo bari barashizemo umwizero byose nta wurimwo, ntihagiramwo namba. Twumvise ingene uko bagenda baratera imbere, uko igihugu cagenda kiratunga, uko igihugu cagenda kiramererwa neza, niko batera inyuma mu migenderanire bafitaniye n'Imana. Kandi ivyo rero ahatari hake biragaragara, biraboneka. Iyo abantu batangwe gutera imbere mu bwenge, bagatangura gutera imbere mu mufuko, n'inda zigatera imbere, hari igihe baca bibagira gutera imbere ku mutima, cyangwa ukamenga umutima ntawo bakibabaye. Hari umusaseredoti twabanye abatari bake muramuzi, n'umutama yari yishengereye Umukama, Patiri Biraronderwa Stanislas. Niwe yigeze kuntera inkuru ahantu yaranguriye ubutumwa, mugabo sindahavuga murantungaho, niba mwahashaka ntiharimwe, sindahababwiye. Rero ngo abantu baho muri ako gasagara bariyumva ko bazi ubwenge. Hageze kuza gusenga haza ba bantu bo mu mitumba gusa, ba bantu nyene bakora ibikorwa byo kwihamba amaguru, ku banyakirato ngo niko bavuga, mugabo turazi ko ari ico gikorwa kibeshejeho igihugu, ari ico ca gikorwa c'uburimyi. Abo rero barimyi nibo baza mu misa, kuko niyo batari bazi ivyo bakora, niyo bari bijuju, atakindi bari bafise bakora atari kuza gusenga. Abo banyakirato rero, abo bantu bari barasomye, baca bigira muri siporo canke bakigira mu bindi, mugabo ivyo gusenga ntiwababaza. Mugabo rero umunsi uri izina baragira bati: none aha atwama turi ngaha, reka tuzoze turagenda mw'isengero twumvirize urya mupatiri ubwenge bwiwaho bugera. Ntibagenda bagiye gusenga, bagaca bibaramira bakicara inyuma kabisa, bakarindirirayo bakumviriza ivyo patiri asigura n'ubwenge bw'ibingene bungana, nta kindi cabajana. Reka ngeze ngaho rero kugira ngo twumve iki gisomwa turiko turasomerwa. Rero abantu barageraho bahimba, bigaca bituma bibagira nuko bafise ubasumba, bafise ubagaba. Ngira muramaze kuvyumva, hari umuntu ashobora kwihambaza akagira ati: mbere wewe nagira ndakubwire yuko n'ukugugura no kugura. Ivyo rero ni ibintu vyerekana canke biva kuko umuntu yiyibagiye. Aho rero yiyibagira, arihendagira ngo yikuye ku Mana canke ngo ariga bakiganza, mugabo yari yiyubakiye utundi tugirwamana twiwe. Twumvise ko aba bantu bo muri Isirayeli, ni ukuvuga ya ntara yo mu buraruko atari imwe ya Yuda, kuko Oze niyo yariko arigishiriza, barateye imbere baca baraheza biyubakira impimbi zabo zitandukanye bagwiza ibigirwamana.
birukira ibigirwamana. Erega n'umuntu iyo atanguye kumva ko agira yiganzure ku mana aca heza akikorera izindi mana. Bajya bose muza murumva bavuga ngo ntibemera imana, ntibikunda ku kibanza c'imana kiguma kigaragara, gusa duca tugishiramwo izindi mpimbi z'ibindi bigirwamana. Uri ubwenge bwacu, uri amatungo yacu, uri amagara yacu, uri ubushobozi bwacu, uri ubutegetsi tubona aha na hariya, uri akazi, uri vyandagutakiye byose umuntu aheza agatora akagira ibigirwamana. Ivyo rero nivyo abayitezemwo ubuhigwe, ivyo nivyo abayitezemwo urukiza, ivyo nivyo yumva umengo nivyo vyomubera ishingiro ry'ubuzima bwiwe. Nagize nti inema yo guhaha ngo dushoboye kubaberanda. Uko umuntu rero agenda arabaho, uko umuntu agenda araba muri ivyo byose, haragera ahantu asanga ko bya bindi yashiramwo amizero yiwe bidakunda kumubera amizero, kuko ni ibintu by'akanya gato, ni ibintu bimara umwanya urume rumara. Rero umuntu ahejeje agatega ugutwi ijwi ry'Umukama riramuburira, kuko ivyo byose iryo jwi ry'Imana riramwereka neza ko n'ahari kabishiramwo umwizero ntaco bimaze, ejo bizosiduka. Umuntu ashira umwizero mu muntu arahuba, kuko uyo muntu arafise ikiringo amara. Umuntu ashira umwizero we mwitunga, iryo tunga ryiwe rirafise igihe rimara naho rigarukira, kuko ntirishika hose naho abarifise bagira ngo bashoboye byose. Kandi murazi ko dukunda kuvuga ngo nta kinanira mwebwe, abandi bavuga ngo nta kinanira amahera, ngo nta kinanira amahera. Ego mugabo jewe nama mbona umengo hari igihe ayo mahera atakubuza kwinjira muri ka gafrigo kahajya hepfo. Amahera ugasanga ayo mahera hari hagarukira, hari ivyo ashobora kutakuronsa, twese turabizi. Rero Imana igenda irakebura bukebuke kugira ngo ivyuremwo uwo mutima wo kwigaya. Twumvise ingene rero ibura ingene abazokwemera ikabatembagariza izo mpimbi, uwemeye ikamutembagariza utwo tugirwamana, uwemeye ikamumurikira ingene ashobora kubona ko kumbe yari yarihenze, kumbure ko yari yarahuvye, ko yari yafashe inzira itariyo, ko yari yayibajije imana zitarizo, akagira ati kumbure nta mwami nari mfise burya, ayo mafaranga ntiyari umwami, ubutegetsi ntibwari umwami, aba bagenzi ntibari umwami, iyizi nguvu aya magara ntibyari umwami. Gutya agira ati nimuze rero turondere Umukama. Ari naho izaburi cidutumirira ati nimurondere Umukama, nimurondere Umukama n'inyonga ziwe mutadohoka. Imana rero iraheza ikaronsa uburyo abo bose bashaka kwirondera ko boheza bakayishikira. Twumvise yuko mbere n'inzira zayo, n'inzira itwereka Imana ishima kuzicisha ku muntu, ariko gutora aba batumwa 12 twumvise Yezu yatoye. Abatumwa 12 Yezu yatoye ashaka ko boba abashishikara canke abamufasha gushikiriza ubwo bwami bw'Imana buri hafi y'abantu. Abo bantu nyene n'abantu ubwa mbere yatoye kuko yishakiye, yabatoye kuko avyishakiye. Twavyumvise ngo mu bantu bari ngaho yitoreramwo 12 yishakiye. Turavye rero ko gushaka kwa Yezu muri aba bantu yatoye byo dutangaza cane gose. Duhere kuri uyu Petero kizigenza nyene batubwiye, igihe Yezu we nyene ubwiwe agiye amugana ngo amutore, yagize iki? Yamufashije kuroba ifi atarashoboye kuroba mu buhinga ataranamenyereye. Abonye ivyo byose yagize ati nyegegwa inyuma ndumuntu mubi, nyegegwa inyuma ndumunyabicumuro. Mwumvise wa mutima wo kwigaya, wa mutima wo guhaha, umuntu akabona yuko ataho yishikana. Ariko ivyo bikatwereka ko yamutoye ari umunyabicumuro, yamutoye ari umunyakabi. Harimwo n'umwasaya, uyu Simoni umunyabwira yari umuroberi.
yari umuroberi mu banyisirayeli bashaka kubohoza igihugu cabo bakoresheje umuheto. Sinzi ko ari bwabe demobiriza, harimwo umwasaya, harimwo uwundi muntu mu mvugo y'ikirundi bita ngo ni citso w'umuhemu, yari yarahemukiye igihugu ciwe, kandi yari umucumuzi w'icese. N'uyu Matayo umutoza kori. Reka ngarukire kuri abo gusa. Turavye amasura yabo, tukaraba abantu yatoye, turabona neza ko hari abantu bafise kahise gakomeye, abantu b'ivyamamare muri kahise kabo, kandi gaturiko turitwengera. None twebwe twaje ngaha yatoye, twebwe atera iteka uno munsi yagize abana biwe, tugiye muri kahise kacu dusanga twari tumeze gute? Dusanga vyari vyifashe gute? Dusanga twari iki? Dusanga turi babandi Imana yakunze tutari tubikwiye, kandi turi ba ntamagara. Ikindi naco twozirikana muri uku gutogwa kwabo, nukungene yabahaye ubukuru ku mashetani, abaha ubukuru gukiza ingwara zose, kandi ari abantu bari uko bari. Ibi katwereka ya Mana igirira neza umuntu, canke we ya Mana itora umuntu igaheza ikamuhamagarira gusangira urugendo nayo, ikamuringaniza, kandi muri rwa rugendo basangira nayo ikamusangiza nayo igikorwa cyo gukiza abantu, kandi nawe nyine ataranakira. Abatumye batarashika kuri cagiye ca Pentecote ngo genda mubwira abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi. Nabo nyene ubwo bwami bw'Imana batarahambye, kuko turanabibona tuvuye muri kahise kabo tukaja muri kubu, tugiye muri kazozi vyagiye birabashikira, barataye baramuka barahunga, barataye Yezu baragenda. Hoho hari umwe bace bagira bati umwe yamugura, kandi yamutoye amubona muzi. None rero bibandanye bitwereka ingene Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi, ingene Imana twandikiranira kahise canke twandikiranira une histoire imeze nk'iyi dusanga muri Bibiliya. Imana igenda igana umuntu w'umunyabicumuro, bakagiranira isezerano, akaba umuhemu, Imana yoyo igasubira ikamuvyura, ikamuha ukuboko. None rero bavukanyi, dukengurukira iyo Mana yamiduha aka karyo kugushobora guhaha ngo tube beranda, kandi ako karyo gashima kugacisha kuri twebwe. Tumaze iminsi twitegurira mu ntara nako muri diocese ya Ngozi baramaze kwatira abasaseredoti muri irici, ayandi ma diocese ariko arikazanura, na diocese nkuru yacu irimirije. Hari abamaze guhamagagwa, bamaze kuvugwa, gusamirizwa mu madiyoseze atandukanye. Hari n'abamaze kwatigwa basanzwe bari mu butumwa. Abo bose ni Imana itora igacako kugira ngo ishobore kutuvyuramwo wa mutima wo guhaha ngo tugaruke ku Mana tuyirondere. None rero tubakenguruke, kandi ni Imana yishakiye, kandi kujya nyene mubabona kujya bari nibajyanye n'Imana yishakiye. Ariko kandi turumva ko itora abantu b'amagara make, turumva ko itora abantu batoyi, turumva ko itora abantu bashobora gutembagazwa na sekibi, kandi turumva ko itora abantu bashobora nako basanzwe ari n'abanyabicumuro. Umuhanuzi Izaya niyo yavuze ngo ndahumiwe jewe ndi umuntu w'akanwa kabi, kandi mva mu gihugu c'abantu b'akanwa kabi. Mugabo nticabuje kumutora nk'umuhanuzi. None rero mu gukenguruka iyo ngabirano tuje ku mavi, twumve ko ari ingabirano n'umuryango wose, kuko igirira neza twese. Ikindi naco turushirizeho gusabira ab'Imana itora kandi gatuma, mbere turushirizeho no kubandanya dufasha iyo Mana ko abituma koko bobandanya babigishwa b'Umukama. Ntitwicare ngaho tubatora utunenge, kuko tuba turiko duca kubiri n'Imana, kuko nibo yishakiye. Kira noneho yishakiye muri abo, kuko nta bandi yoronka, naho twicara turiko turayavuga dusubira, mbega yari gwabitumbera twebwe? Nitwe twoba turi beranda yoba itatoye.
ntawe itatoye noneho ireka kugutorera muri iki ikagutorera mu kindi. None turushirizeho gusaba Umukama ngo arushirizeho kuduhezagira, aduhezagirire n'abacako kugira ngo aduhezagire, na cane cane turushirizeho kugira umutima uhaha kandi tube beranda. Amen.